Nimuhorane mukama inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twandikiwe na Luka mweranda azwa mukama. Muri rya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati, habaye umuntu w'umutunzi yari afise umubwiriza, none baramumurega ko aramusesagurira ibintu. Shebuja rero aramuhamagaza amubaza ati, mbega ibyo nkumva ko bibiki? Nyereka rero ingene wandinganirije ibintu, kuko kuva uyu munsi utagisubira gutegeka mu vyanje. N'umubwiriza nawe yiyumvira ati, mbe banenza kubigenza gute ko databuja ankuye kuco nahora nkora. Je kurima numva atamagara, gushera naho vyontera isoni, ariko ndabonye noneho ingene nza kubigenza kugira ngo umunsi navuye mu gikorwa canje ndonke abazosendereza. Ahamagara rero umwe mu bari bafitiye umwenda shebuja, abaza uwa mbere ati, databuja umufitiye umwenda ungana iki? Aramwishura ati, impange 100 z'amavuta. N'umubwiriza nawe amubwira ati, fata ikete ryawe, icara wandike n'ingoga 50. Yongera abaza uwundi ati, weho umufitiye ibingana iki? Nawe ati, ibikemanyi 100 vy'ingano. Nyamubwiriza amusubiza ati, akira ikete ryawe wandike 80. Shebuja rero atangazwa n'ubwenge uno mubwiriza w'igisuma yagize, kuko abakurikirana ivy'isi basumvye ubwenge mu vyabo abakurikirana umuco. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane amajambo y'Imana, dushingira cyane cyane kuri iyo nkuru nziza, ariko gatonya tugaruke ku gisomwa cya mbere, aho mwibaruwa twumvise tubandanya tuzirikana Pawulo yandikiye Abaromani. Pawulo ahimbawe no kumva ko yo kwandikira Abaromani ngo abaremesha bakomeze bahimbarwe, banezerwe no kuba baremeye kwegukira Yezu Kristo. Akagira ati, ndabigize nzi neza ko ariko mugerageza kubigendera, ariko biramhimbaye kubibasubiriramo. Birampimbaye kuko ndabikora kandi nkumva ko ndabigira kubw'igikorwa Kristo nanje yankozemo, ukumva ko ashaka kubashigikira, ashaka kubaremesha, ashaka kubakomeza, akoresheje nawe ingene yaremeshejwe, yakomejwe na Yezu Kristo. N'ubisime bavuga ngo usino kubabwira ibyo ntabonye Yezu akora mu buzima bwanje. Barakabona yuko ibyo Yezu yakoze mu buzima bwiwe ari kugira ngo kandi biremesha abandi. Yezu aratugirira ibyiza byinshi. Ubwa mbere haba hari igikorwa cyo kubanza kumva neza uti, ibi bintu n'umukama yabigize koko. Ukumva yuko umukama ari mu buzima bwawe, ukamuyagira abandi, atari kubera ubwa mbere ibyo wumvise bamuvuga ko, cyangwa ibyo wasomye, cyangwa n'ibyo wabigishijwe, mugabo utaretse ngo bicike experience y'ubuzima bwawe. Birahimbara rwose igihe umuntu ariko arigisha, niko akigisha inyigisho igororotse, mugabo yacitse ubuzima bwiwe. Inyigisho ikigira ingufu kandi ikikunezera, uca utanga ikintu umuntu akinezerewe, kuko kuba biri nko gusa nko kumenga mu guha abandi, uri kurinovora, uri kuraryoherwa n'icyo Imana yakoze muri wowe. Sinzi ko muramufata akanya mukagaruka ku buzima bwanyu, mugahimbarwa n'icyo Imana yakoze mu buzima bwanyu. Sinzi ko muramubifatira akanya. Hari abantu benshi gusenga kwabo kwa makuru amen, n'ibintu gusa basaba Imana batarashikako,
banungwamo bashaka nabo bagira iki, ugasanga umenga igisabisho cyawe kiri ega, kirarura cyama kirura, kandi umuntu yama mu bisabisho birura muhuye, urabona yuko akanyamuneza afise. Kugaruka, abantu kenshi turitesha akanyamuneza n'amahoro n'ibyiza byo guhimbagwa arico turi, kuko tuguma gusa tuzirikana ibyo tutarashikako, ibyo tuguma tunungwa tubona ku bandi ngo natwe Imana ntibitugirira, ariko ntitumenye kubona ibyo Imana yatugirira, ntitumenye kubona akabijya k'ico turi muri ubu buzima. Kuba uriho si igihamana, si ababyeyi bawe gusa babishatse bakumvikana bagakundana bakakubyara, hariho ingingo y'Imana kuko arabumvikana ngo babe kubyara bakabunana, bakaba bari ku yindi ngingo. Kenshi na kenshi rero kumenyesha neza inkuru nziza bigahera mu kuguma dutangarira, contempler, kwihweza, kuryoherwa, bikakuvura amapresiyo mu mutwe, bikakuvura estoma, bikakuvura ama-intestin, kuko ushobora gusanga ubuzima bw'umuntu ushobora kuba burimo n'ibindi bintu byinshi biwucuruguta, umuntu ugasanga biramwugaranye, ntashobore kubona ubwiza bw'Imana hafi yiwe, ibindi Imana ikora, kandi abibonye neza, ibyo bindi nabyo bica biti inguvu, bica bihoroka. Abantu bigeze kuvuga ati mbere iyo ubona ibintu by'ibibazo mu buzima bwawe bitambama imbere yawe, ugaheza nawe ukabitera ubwoba, ati mbe ni umuhanga. Naho mumpanze umuntu usenga ari muri jewe arahambaye gusumba ubuhambazi bwanyu. Kumenya kuba du, Yezu aravuga ngo heureux du, abantu bazi kwiyorosha mu mutima, atari ukwibwira no kwiyeza agatima, mugabo ari ugutangarira ingene Imana ibakunda, ibyo Imana ibakorera bikabeza ku mutima, bikabatekanya mu muzirikanye, kandi bakumva ko bategerezwa kubaho bunganira abandi nk'uko kwa Pawulo, naho bataba babazi, kuko uyu muryango w'Abaromani si Pawulo yawutanguje, mugabo akumva mu rukundo ko agomba kubashigikira. Sinzi ko mu bukristo bwacu twumva ko twoshigikirana. Hari igihe ushobora kubona umukristo yirengagiza mugenzi we, ariko ararwana n'ibintu, ariko ararwana ngo agorore ibintu, ariko ararwana ngo agorore ubuzima bwiwe, ariko ararwana ngo arondere icyiza kigirira neza bose, ahubwo wowe ukabandanya umunyikiza. Ukaza ubona muhuriye mu ngoro imwe, mbere Imana yamwicaritse iruhande yawe, utegerezwa kuvugira hamwe dawe wa twese, uza kuyivuga gute? Koko bubi. Uza kuyivuga gute? Ngubwo rero urukundo rw'Imana. Aha Pawulo ndabyandika yari mwibohero. Biratangaje kubona umuntu apfunzwe, wamenga yategerezwa kujaho akikubiranya, akijogota, akirira, ntabara ndapfuye karambanye jewe oya, niwe ariko araremesha abandi, kuko azi gusoma no kubona mu kwemera indemesho ya Kristo, mbere akaremesha n'abandi bari hanze mu mwidegemvyo. Ukubohwa si ukuba bugaraniwe ahantu, ariko kubohwa kugoye ni ukubohwa muri wewe, ukabohwa n'ibintu ingene byipanga mu buzima bwawe, ntumenye ingene uvyigobotora, ingene ureka Imana ikakubohora, ikazana akayaga gashasha mu buzima bwawe, ugasanga mbere ubaniye neza n'abandi benshi. Wamenga nibo bategerezwa kuboneka nk'aborohewe, mugabo niba uri kurorosha ubuzima bwawe, niba uri kurahezagira ubuzima bwawe. Mu nkuru nziza nico Yezu atubwiye ubwo bukerebutsi. Yezu adutumiriye ko bakerebutsi, inkerebutsi, niko abidutumiriye aciye ku mugani wundi wamenga n'ubukerebutsi, mugabo si ubukerebutsi, ni uruyeriyeri rurimo ikibi. Yezu aciye umugani afatiye ngaho kugira ngo natwe adutumire kugira ubukerebutsi mu kumenya gutegura kazoza kacu n'Imana.
tuvuze gutegura akazoza kacu n'Imana, harabaca bibaza bati ni ukugira ibifaranga byinshi bikonte muri banki. Murazi ko hari abafa babishyize hajya kandi bikazokwirira amabanki n'abanyamabanki, kuko umugabo yagiye akabibika akanabinyegeza umugore wiwe, cyangwa n'umugore akabibika akabinyegeza umugabo, akarinda yeguka hatigeze abimushiramo, bigasigara birira amabanki. Ako kazoza bategura bagategura. Abagore barasesagura, yohava atwara mu mabiju, amahereni n'imishatsi miremire, sindamwereka. Kandi ibyo ari abagore basesagura, kandi bo bigira gutyo kugira ngo bakize umuryango biba ari bibi. Mugabo hakagira igihe gategereza gutegura umuntu wawe kugira ngo musangire neza byose. Biramara bibabaza ugasanga umugabo apfuye asigiye ibimiliyoni amabanki abiwe ntiyigeze abashiramo, kuko urupfu ntumenye igihe rwubikira. Bikirira abandi kubera ukwigunga, kubera kutamenya gusanga gutegura ubundi ngo musange, niko gutegura akazoza keza. Murumvise uyu munyamayeri si uko Yezu ashimye, si uko Yezu ashaka ko twobigira, mugabo akagira ati kubera iki abakorera mu bintu by'umwijima aho hanze bakerebuka kubarusha, kandi ari mwe mwitwa ko mufise ingufu z'Imana, mufise umuco w'Imana. Bikavuga yuko gukurikira umukama si ukubigihwija aho hanze, ni ukuba inkerebutsi izi gukoresha icyitwa icyiza cyose ugategekanya, ugategura akazoza kawe. Murumvise yuko uyu muntu mu gutegura kazoza kibaho bagire bamukure mu murimo yarajejwe, arondeza abagenzi. Hariho ukungene twabayeho natwe muri ino si, tukagwiza abagenzi mu rukundo, badutanze mu ijuru nibo badusanganira bakatuvugira imbere y'Imana. Babakene wagiriye neza, dushika imbere ya Yezu bakamubwira turiya muntu turamunzi, niwe yatugumije ko amaso abandi bose badutaye nk'akanuka, uramutumenyera. Nguko gutegura akazoza. Nimbaza ngo uja kurunda kubaka ibizu uzosanga atari umuntu n'umwe abamo. Kumva rubatse ibizu biri ngaho uri kuratanga n'amafaranga ya ntete, nta n'umuntu n'umwe abamo. Aho woshira y'abakene ukabarihira amashuri byo bakavamo abandi bantu bagirira neza abandi bantu, ugasanga baratanguye icyiza kigenda kirana. Umuntu wakuye habi akumva ko asigaranye umwenda w'uko nawe azokurundi habi, ugasanga ugirwa no kukibonaga afise amazu meza, nta muntu ari kuyagirira neza, ugumuriha climatiseur, ugumugira ibiki, aho uri gutegura akazoza kawe. Yezu akadutumira ati gutegura akazoza keza ni nko guha karite dovi abandi, ukazosanga ikurindiriye hari imbere. Wawundi ati biba amashurwe mu murimo wa mugenzi wawe, uzosanga yashuritse mu murimo wawe. Dusaba Mukama ubwo bukerebutsi, ubwo bwenge bw'Imana. Hari abantu twita ngo ni abantu b'ubwenge, bazi gucamo, bazi kugira iture, bazi kugwiza ibintu ku ruhande rwabo, bariko baricisha abandi ubukene n'inzara, bakibaza muri bo bakerebutse imbere y'Imana. Wait and see, hazoza umunsi abandi bariko baratunuka, barondera ingene bokura y'igihugu, barondera ingene iki ciza twese kidutwaye, twese umwe wese yoronka ikimworohereza agatera agatanga. Kandi ingene nk'uyu munsi kubera abantu bakenya babosha ubuzima bw'igihugu, babosha itunga ry'igihugu ryotunze abantu benshi, abandi bantu bato bariyirya tukabaho ubutahi bugapfa ubusa, kuko ntibaronka aho basaganiriza, bica bimigwa n'ibiguvu by'abandi baguma bayobagura n'inguvu nyinshi, bakibaza ngo barakerebutse. Si abo nigenza batatu nabo mwisi, ariko hari ahandi hantu hakora ubundi bwenge. Abandi bariko barakora akemera akanagurisha ibintu by'isuperfiance kugira ngo atababunda mu byure hariya mu kinogo. Uyo arafise kazoza gakomeye imbere y'Imana. Ubukerebutsi Yezu atubwiye tubwumve neza. Igihe cyose uhumuye uwundi ukamukura mu bujuju, ari ubujuju bw'ubuzima bwa misi yose,
abujuju bw'umutima agatora inzira akaba mwiza imbere y'Imana, urashize imbere yawe kazoza keza, kuko kazoza kawe wagahaye un visage humain, tagahaye un visage de l'argent, atakivuze itigera yinjira mu bwami bw'Imana. Muramuze muzotwara amasheke hariya mu bwami bw'Imana sikaza bw'abantu mwakije kubera amasheke mwari mufise barinjira. Tugire Kristo.